Kuva waza mu buzima bwanje ubu nabaye musha sinkiri wa hundi wa kera mpenzi wanga meze fresh sana nanje aho ndi nkumva feeling apye sana rukundo rwanje nagwo rutugaburikanya guri bejete wanje ndaramukije cyane abakunzi bacu bari kwadukurikirana kuri Burundi bakunda filime ndundi bakunda umuziki ndundi bakunda muri rusange mu Burundi turabaramukije cyane aho muherere hose mukomeze kugira ibihe byiza mukomeze guhezagirwa tubashimira cyane ukuntu mutukurikirana abataradukurikirana biyaranje kugira ngo bagire subscribe abatarayikora kugira ngo murushirize kubona ibiganiro byacu hirya no hino hama dushikare gutezanya imbere kugira ngo ibintu byose bishobore kuba vyogenda neza iri jumumva ni rya revisi canke sumurome canke serome bivana no ko mu bitahura ubitahura gutandukanye naho nta kibazo biteye biba bivana naho umuntu abaherereye uno musi dufise umutumire mundi kuko turishiza kubazanira ibintu bishasha dufise umutumire adasanzwe dufise umutumire novuga ariko abikora cyane ku rugero rwiwe ariko abikora cyane mu muziki ndundi aho ku ntambwe ageze ko ni ntambwe ishimishije ego nawe nta wundi araza kwivuga amazina yiwe aciyongera baramutse reka tubanze tumwakire muri kuri televiziyo ya Burundi ego turabakiriye cyane merci sana umeze neza nanje ndashima cyane amakuru yanyu amakuru ni meza ego turashima gose ku mazina ni G-Power ayo niyo mazina nahawe n'akazi n'uburirimbyi bwanje ego ku mazina nahawe n'abavyeyi nitwa Miséricorde niyubahwe ego muratubwiye nkabansanzwe ndumuririmbyi w'Uburundi ninjiye vuba mu buririmbyi turashaka kumenya hano ikintu dukunda kubaza cyane ubwa mbere na mbere ni iki cyabaranze mu buto bwanyu kugira ngo mushobore kuba kugera aha mugeze mu uyu muziki wacu ni iki cyabaranze kuva mu buto bwanyu mwaruno rugendo rw'umuziki ndundi kumbure mutanguye kwinjiramo vuba vuba merci ikintu cyaturanze mu buto bwacu icambere umuntu akurakunda aka kazi kacu umuntu akura ariyo talent yumva afise muri we hama bikagenda birazamuka buke buke nayo mpamvu ubona kugera muri uyu mwanya tuba dufashe decision yo kwandika hama tukaririmbira abantu nabo yego murakoze cyane muratubwiye ukuntu bigenda kugira mwimvire ku muziki kugira mwimvire ku muziki mushobore kuba mwokora umuziki mwabyumviriye ryari jewe umuziki kugira ngo niyumvire kwandika umuziki navyiyumviriye 2023 mu ntango za 2023 yego ucuriyumvira indirimbo ndiyumvira indirimbo ndayandika uja muri studio oya sinagiye muri studio natanguye d'abord natanguye ndayandika ndayivuza gitari abandusha gitari barayimvugiriza ariko nawe usanzwe uzi kuvuza gitari ndazi dukeye yego baramvugiriza gitari buke buke indirimbo numvira sona hama ubu niho nafashe decision yo kwijana ku bahinyanyuzi naho murakoze cyane inspiration yo kugira ngo winjire mu muziki neza indundi wayikuye he inspiration yo kugira ngo ninjire mu muziki ndundi jewe bwa mbere navuze ko ni ibintu nakuze nkunda ibintu nakuze nkunda ndumva nkunda kuririmba hama ndavuga ati rifoke nanje ngaragara nk'abartiste mu bandi mu Burundi kugira ngo uzamure impano yawe nuwahe muririmbyi bakunda gukurikirana cyane ni indirimbo wakunda kumviriza cyane imbere yuko wiyumvira ku muziki jewe indirimbo nakunda kumviriza cyane ni indirimbo z'abaririmbyi nsanzwe numva indimi zabo b'abarundi cyane cyane ndahera mu Barundi ndahera mu Banyarwanda hama nkajabuka n'abandi numva duke duke ego indirimbo rero yakuryoheye igatuma wo kwiyumvira kuko imbere yo gukunda ikintu uracumviriza uhejeje kucyumviriza
ukavuga ati iki kintu iyi ndirimbo ndayimenye nanje kuko ndayikunda. Rero muko kuntu ushishikara umenya indirimbo, wumviza indirimbo zitandukanye ku rugero rutandukanye, niho haguma havyuka ibintu byo kumenga nawe impano yawe yo kuba umunyamuziki yoduka. Ushaka kumenya rero indirimbo wakunze cyane mw'ico gihe utaratangura kuba wokora umuziki wawe. Indirimbo nakunze cyane zirahari ni nyinshi, hariho iz'aba legend, hariho indirimbo z'abantu baba bataramenyekana cyane ariko bafise impano, kuko impano ni benshi bazifise ngaha mu Burundi, mugabo babura ukuntu bo kwerekana impano zabo ngo bamenyekane nk'abandi. Muri ico gihe rero jewe naravanga indirimbo z'aba twita aba legend badutanguriye mbere, nkumviriza n'indirimbo z'abandi ba peti bafise talent, hama nkazumviriza zose hamwe nkaca ntora ati ibintu bigenda nk'uku. Yego. Murakoze cyane, muratubwiye ukuntu ibintu by'umuziki mwabitanguye, ukuntu mwabyumviriza, ukuntu mwaraba ku butandukane bw'abafite bw'abageze kure n'abandi bakiduga. Ivyo byose ni ibintu bigenda bifasha umuntu kugira ashobore kwinjira mu mwuga nyezina. Yego. Hariho abantu bafite abaririmbyi baba bisunga mu kugira ngo bagere ku rugero runaka. Nta muririmbyi baba warisunze cyangwa ukavuga ati je ndashaka kuba nk'uyu, canke nkavuga ati icyo baciza nuko nanje noririmba nkanaka kugira ngo tumverere ivyo bintu uko byagiye byikora hirya no hino. Jewe nakuze ngomba kuririmba nka jewe nyene. Ngomba kuririmba nka jewe nyene, mugabo nisunze uko abandi aba artiste ba mbere babikoze. Yego. Ngomba kuririmba nka jewe, mugabo nkuko kuririmba nka jewe nyene nkisunga abandi baje bantanguriye ukuntu babikoze. Nkaraba how bagiye barevoliwa, evolution zabo ukuntu zagiye ziragenda. Nkisunga ibintu nk'ivyo nyene by'abantu twita aba legend. Yego. Murakoze cyane. Ikibazo gikurikira ni yahe ntambamye wahuye nayo muri urugendo uri kuragira rw'umuziki ndundi kugira ngo ku rugero ushobora kuba ugeze kubu, ni yahe ntambamye wahuye nayo? Intambamye ntizibura. Intambamye ziba ari nyinshi cyane, mugabo muri izo zose nk'umuntu agitangura urapambana ukagwana nazo paka ingingo wihaye uyishitseko. Muri make intambamye ntizibura. Hari intambamye uhura nazo iyo uri kurandika utaramenyera, hari intambamye uhura nazo iyo winjiye muri studio utarabimenyera. Ivyo nyene. Yego. Muratubwiye izo ntambamye zose umuntu agenda arahura nazo, nicahe ciza wabonye mu kuririmba, umaze kuririmba ukavuga ati nanje noririmba, nanje nozoba naka ariko wajewe nyene ku rugero nogera ko kumbure, nicahe ciza wabonye mu kuririmba? Iciza nabonye mu kuririmba nuko iyo uririmbye, iyo hageze kuririmbira abantu haba hageze aho wumva uryohewe nyene muri wewe. Ico wari wifuza nuko uba ugishitseko. Muri make utegerezwa kuryoherwa. Ahantu bugeze urumva haba ari ahantu heza cyane, ugeze aho uririmbira abantu. Kera wahora uririmba wewe nyene bikaguheramwo kandi ukumva ko wishimye, mugabo ubu hakaba hageze aho uririmbira abantu nabo bakumva ko bishimye, isi yose ikabimenya. Yego. Uratubwiye ukuntu bimeze, kumbure kuririmba uratubwiye ko biryoshe. Yego. Nk'abantu bifuza kuba boririmba bakavuga ati je no bitangura gute, bobabwira iki? Ukuntu wobitangura ugerageje wewe uko wagiye ugenda ubikurikiza, ngerageje etape gushika ugeze ubu. Ngerageje kwiraba jewe nyene kugira ngo wumve wotangura kuririmba, icambere nuko ufise talent d'abord. Hama ikigira kabiri nukwegera abafise talent bagutanguriye mbere, bakagufasha haba mu mpanuro haba mu biki, ukabarabira ko kuntu bagiye barakora. Hama ugafata iyo ngingo nawe yo gutangura kuririmba, mugabo bifitiye talent.
kuririmba si ibintu ushaka uca ubikora kuko biba bishaka benshi mugabo nuko bigiramo talent tu. urumva kuririmba bisaba impano kumbure ababizamwe atampano usanga biriko birabagora cyane. Ni nka kurya n'ibindi bintu byose je ndashobora kuba mfise impano yo kuririmba yundi nawe akaba afise iyindi impano ngiye muri ya mpano yiwiwe mba ngiye kumuvogera nca nsanga nkubise swata. Wero uvuga ati ikintu gikoze ari impano yawe kiragenda neza ukubita swata. Oya kiragenda neza. Tukiri ngaho nyene mwo muziki kumbure ko wari kuratubwira kuri kurayagira abakunzi bari kubadukurikirana kuri Burundi. Dushaka kumenya urafise umuntu agufasha mu ivyo bintu canke bimeze gute? Jewe sindaronka umuntu mvuga ngo yo bimfasha neza. Yaho nyene ushobora kuza ukavuga ati umuntu amfasha n'uyu muga muri ubu buzi bwacu ntushobora kubura n'umuntu agufasha n'utuntu na dukeya mugabo iyo hataragira nyene ko ibintu nawe agufata nk'uwiwe akakwisinya biba bigoye kugira ngo nyene ubivugira ahagaragara. hariho ukuntu bigoye, hariho kwandika indirimbo, hariho kugera ku rugero rwo kwijana muri studio. Kumbure haracaho ibintu byo gukoresha instrumentale umuziki wayo, hakaba ibintu byo kugira ibintu bijya na biriya. Ico gihe hariho abantu mugenda muba muri kumwe bagenda bavuga ati wegira uku nk'abo wo kwita abahanuzi. Nibaza ko wowe bafise abahanuzi ntibabura, utegerezwa kugira abahanuzi bagufasha ukabereka ati je nanditse ibintu nk'ibi aba mumfashe, ubona bisona hama bakaguhanura bakagufasha bakakwereka ati bimeze uku nuku wakoze fresh canke yindurana. Murakoze cyane. Hariho ukuntu haba hariho abantu badukurikirana kwiza imboga zacu baba bashaka kumviriza abantu b'abanyempano bakiri batoya kugira ngo babazamure, kugira ngo babafashe. Kumbure dushaka kumenya ko mu gihe hoba habonetse abo bantu ko wobakira, kumbure ko kwemera bakagufasha mu buryo butandukanye. Abantu babonetse imiryango iruguruye nitworeka kubakira. Natwe tuba tubifuza tubakeneye cyane. Babonetse ni fresh ni byiza cyane. Yego murakoze cyane. Aho nyene hari ukuntu mu gufasha umuntu baraba kuvyo yakoze. Kumbura bari kuba dukurikirana turaza gushiramo link y'indirimbo yo mutumire wacu, kumbure mu visit urubuga rwiwe muraba hageze, muraba aho mutegerezwa gufasha. Support mu buryo, support mu gukora subscribe, mu gukurikirana ku ma views n'ibindi, j'aime, commentaire bivanye no kuba interesse n'indirimbo. Ibyo byose tuba tubikeneye kugira ngo turabe ko muba muri ko muradukurikirana, kugira turabe ko turafashanya namwe. Dushaka udufashe agapera gatonya k'indirimbo yanyu mwakoze kugira ngo abantu bari kuba dukurikirana kumbure bumve ko turi kumwe n'umuririmbyi nyezina cyane umunyamuziki ariko araza ku yindi mpwemu. Yego. Every time when you call me nakuruhuka ngo nyibagire, ukamushaka kumenya bishashi kuri nje. Oh yeah. Kuva waza mu buzima bwanje ubu nabaye musha sinkiri wa wundi wa kera. Mpenzi wangu ameze fresh sana, nanje aho ndi nkumva feeling apye sana, rukundo rwanje nagwo rutugaburikanya. Oh yeah. Kuva waza mu buzima bwanje ubu nabaye musha sinkiri wa wundi wa kera. Mpenzi wangu ameze fresh sana, nanje aho ndi nkumva feeling apye sana, rukundo rwanje nagwo rutugaburikanya. Oh yeah. Erega pepuri kabejete kanje. Yes. Erega baby uri kabejete kanje. Okay, ako kantu rera ku kantu ka urashobora kugasigurira abantu bari kwadukurikirana ko nakurangirije. Erega uri bejete wanje, bejete wanje. Oh yeah. Erega uri bejete wanje, bejete wanje. Oh yeah. Ako kantu gasobanura iki neza mu bejete
ni umudemu mwiza, umudemu mwiza, ati erega uri umudemu mwiza, uri umukobwa mwiza, uri umudemu mwiza. Nkuko novuga uri umuhungu mwiza, nshobora kuvuga ati uri beje. Ariko kuri icyo kintu abanyamuziki ntibakunda kuririmba abahungu. Oya, abahungu natwe tuba dufise abantu baturirimba, natwe abakobwa nabo barashobora kuririmba, abahungu n'ibisanzwe. Urakoze cyane. Ego, ni byiza cyane, indirimbo yanyu ni nziza, kumbure ku rubuga rwanyu mwayise gute? Indirimbo ku rubuga yitwa Bejete by G Power. G Power, Bejete by G Power. Ego, abadukurikirangira bacabumva ukuntu bashobora kuyironka byoroshe. Ego, muraturirimba indirimbo nziza cyane, indirimbo yanjyoheye, kumbure nibaza ko benshi bazoyumviriza, benshi bazoyikurikirana, izobaryohera kandi bagire n'ico bakoze, kumbure abari hirya no hino. Abanyempano barahari kandi bakeneye kuzamurwa, bakeneye gufasha kugira ngo bashobore kugera kure, kumbure mu bijanye n'umuziki ndundi. Kandi Uburundi burakeneye amaraso mashasha mu bintu bitandukanye muri art ndundi. Umu-artiste wacu nawe nyene arakeneye ko hobaho umuntu yomufasha, kumbure abonetse byo barabyiza. Rero niyo mpamvu tuvuga ati aho muri hose mukwiye kugerageza kuzamura kurikirana hirya no hino kugira ngo aba bantu, aba artiste bakiri batonya, kugira ngo nabo bashobore kugera ku yindi ntambwe, kuko dufise bajya turabafise hego bageze kure, ariko nabo hazogera igihe baba batagishoboye, kumbure mu buryo butandukanye, bigaca bisaba ko haba abandi bazamuka kugira ngo umuziki ndundi kugira ngo ushobore kuba wogenda neza mu Burundi, hakaguma hameze neza. Twitege ryari ikindi gikorwa, kumbure twitege ryari izindi ndirimbo? Ibindi bikorwa biri yankuru mu minsi mikeya cyane, ikindi gikorwa kizoba kibonetse. Kumbure tuzogerageza kubarondera, tubabaza ibikorwa aho bigeze, kugira ngo abadukurikirana bashobore kuguma babakurikirana ubuzima uko buriko buragenda mu bikorwa, ko muguma mutera intambwe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Kumbure tuzosubira kubarondera tubabajije ati ibikorwa bimeze gute, muri tayari kugira ngo dukubite ibomba abantu kugira ngo bashobore kumenya aho ibikorwa biriko biragenda. Ego, ikibazo gisa n'icyanyuma, ukunda iki mu buzima bwawe? Jewe nkunda kuririmba. Okay, umuririmbyi wacu nyine akunda kuririmba, nico yagize nyambere, kumbure ni byiza cyane. Nakaye kajambo worangiriza ko, nakaye kijambo wobwira bari ko badukurikirana kugira ngo kajambo norangiriza ko nuko nkunda abantu bose bakurikirana ibikorwa byo kuri Art Burundi. Ndabatumirira kuja ku rubuga rwanje rwa YouTube G Power, baraba indirimbo iriko yitwa Bejete, bakore subscribe, bakore j'aime na partage. Ndabakunda cyane. Ngira babyumvise bari kubadukurikirana, reka tubashimire cyane aho muherereye hose, mukomeze kuroranirwa mu byo murimwo, Imana ikomeze kubahezagira cyane. Ikiganiro ni cakindi nyene tuzoguma tubarushiriza kubazanira ibigezweho, turondera abantu bakiri bato mu muziki ndundi, tubarondera abantu bakiri bato muri filime ndundi, turondera abantu bakiri bato muri art muri rusangi ndundi, kugira ngo nabo bamenyekane, kugira ngo abakeneye gutanga ubufasha baronka abo bafasha, ko musaba atamenyekanye bica bigorana ukuntu bashobora kubafasha. Niyo mpamvu rero tuvuga ati mukomare kugumana natwe, mudukurikirana, mudufasha mu buryo butandukanye. Ico tuba dukeneye cyane ni ubufasha bwanyu, muri commentaire mukatubwira ikiganiro uko mwagifashe. Ego, mukomeze guhezagirwa bari kubadukurikirana, ngira tuzosubira. Reka tubashimire cyane. Nanje ndabashimiye cyane, mwakoze kumpa kano kanya, nakanya keza cyane kuri jewe. Nanje ndabashimiye cyane.